rwaruka rw'inkerebutsi namwe mwese muriko muritanga kugira ngo intumbero y'umuvyeyi wacu Sebarundi mu mbona kazoza ya 2040 ndabaramukije amahoro y'Imana ndabipfuriza Pasika nziza mwese. Reka vuge mu kirundi cacu kuko ikirundi cacu niryo teka Imana yaduhaye, niryo rituma tubaho ku isi, ni rwo rurimi rutuma ivyo dukora vyose aho tugeze hose bavuga bati nabo nyene barafise igihugu, barafise iteka mu bantu baba ngaha ku isi. None rero ndabakengurukira ubwa mbere imbere yuko ndabaha ikaze kuba mwatwitavye mugashika ngaha muri IPDD mwisange. Nkunze kubarira abo turi kumwe nabo twatanguranye kugira ngo turondere ibikenewe vyose, mugabo tuyita ko ari umuryango w'abantu bose biyumvamwo ko Uburundi butegerezwa gutera imbere atagisivya uko bigenda kose. Hama rero nababariye yuko muri IPDD twese n'abazoza bose n'abavyifuza bose tuzoba turi nous tous les membres d'honneur. Kuko ngaha mu Burundi turamenyereye haba ibintu bamwe ngo nabakuru abandi muzobibona ko n'abazoba bajejwe gusukura basukurira iryo shirahamwe bazobikorana umwete kandi mu kwitanga uwo ari we wese arisanze. Hanyuma rero nibaza ko atamajambo menshi novuga kuko birateguye, ngira ngo murabibona hajya ishirahamwe ryacu, murabona icivugo cacu cohésion, engagement, dynamisme, créativité et mérite. Hagira iruhande ya créativité hari ijambo twakuyemo kubera amajambo ari karaba menshi, ijambo bita honnêteté. Ni ikintu nibaza ko kiri mu bintu biriko biradusubiza inyuma, kumbure kubera ibibazo igihugu cacu cagiye kiracamwo bigenda bituma bamwe tugira ingendo itabereye, ugasanga twagiye muri babandi babagabo bajya utwabo bakongera bakajya n'utwabandi, bituma ubumwe budashoboka hagati yacu, gukorera hamwe bidashoboka hagati yacu. Mugabo dushizemo dushobora kugira mérite bwa mbere utabanje kuba honnête. Abantu ntibashobora kukugira ubwizigirwa, abatagufitiye ubwizigirwa urumva ntibashobora no kukugira umuntu ashoboye, umuntu ashobora kugera ivyashitse ko birushirije ivyo abandi bagezeho. Hanyuma rero nagira ngo ince ngirako ndababarira ibijanye n'iryo shirahamwe ryacu kugira ngo murimenye, hama murimenyesha abandi. Intumbero rero nuko abantu bose twese Imana yahaye impano, kuko niyo byazananye iri shirahamwe ryacu ryazananye kw'ico kintu twise impano, les talents. Ngira abasoma Bibiliya n'abasoma ibitabo vyeranda bose murabizi ico bita impano, les talents. Imana yaragifatiye ko iriko iratwigisha ikivuga uku nta muntu ashobora kugera aho ageze atabivye ivyo yahawe, ivyo ashoboye kugira ngo bitange umusaruro, bimuteze imbere, byongere biteze imbere n'abandi. No kuvuga niyo twahereye kugira ngo twiyumvire, hama turasabana abo twanashobora kubona bamwe bamwe ati wewe genda mu vyiwawe wiyumvire mu bwonko bwawe, kuko Imana yaraduhaye igihimba gisumba ibindi vyose. Ariko abenshi twibaza ko aya maboko yacu n'aya maguru yacu ari yashoboye, aya maso yacu ari yashoboye, tuzi ko uyu muntu wari bushoboye, ariko suko ibintu vyose birashoboka umuntu asubiye muri bwa bwenge bwa bushobozi bwa bwenge nshobozi bwa bwenge shishoza. Nico gihimba gikuru gishobora kuzana ibishobora gutuma dutera imbere
ibi byose byituma tumara ko mubona bihera ngaho. Twebwe rero karadusovye, nibaza ko ibyo byo kwiyumvira muri iyo nzira biratugora. Italenta Imana yaduhaye turayihamba ikuzimu, naha mubona tugeze, abandi bariko baradusiga natwe tukiri inyuma, kandi Imana yaturemeye mu gihugu ciza, igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu kirimo vyose ataco kibuze, ariko kubivyaza umusaruro kugira ngo tubihingure bidufashe kugera kure biratunanira. Intumbero rero y'iryo shirahamwe mu camake niyo. Reka ngire ko rero mpaguruke kugira ngo nshobore kuja mu donido ry'iryo shirahamwe ryacu, mwisange n'abandi bose bisange, umuntu wese yumva ko ashoboye, tuje hamwe dukorere mu runani, hanyuma twuzuzanye, kuko umwe arashobora kuba ashoboye, undi agashobora gusanga afise uburyo, ariko tutakize inguvu hamwe, umwe agira akantu kiwe nako ntigashobora guteza imbere igihugu. Azobaho buke buke, mbwa igihugu nikizigera gitera imbere. Ubu rero inyuma y'abaturongoye duteze imbere igihugu, inyuma yacu abazoza bazosange hasa neza. Murakoze. Arakoze cyane abazi mu by'intwari. Muri kano kanya twagira dukurikire expose ya Steve. Bari ngaha ngira ngo murabona ko aha iruhande yabo nuko kumure ntabikoze neza. Imice yose ngaha hari abamenyesha amakuru bari ngaha, hariho n'urundi rwaruka rusanzwe ruri muri za kaminuza zitandukanye, muriko nabwo nyine murangura ibikorwa umwe canke mu ma koperative canke mu entreprise, ariko dushaka kugira ikintu cyo kujambo kugira tugire umunani, hanyuma twese ihangiro ibere kugira ngo turaza ko akanya ego twagira ngo umwe wese mucyubahiro Imana yamuteye adushikiriza akazina tuzi n'icyamutumye abapfiriye. Murakoze. Twagire itorero rinini mu ntara ya Kayanza, hama umugambi wo guhingura igitunguru tukagira transformation dans le rouge. Murakoze. Yitwa niyo yitungiye Emery, abava mu ntara ya Kayanza. Amaboko bwabivuze nabaye muri Innovation Week. Umugambi wacu ni wo guhingura igitunguru tukagira ifu kugira ngo dushobore kubikika. Transformation dans le rouge. Murakoze. Arakoze cyane. Ndabaramukije. Ku kazina kanje ni abantu b'Imana. Umugambi wacu twawukoreye rimwe ntabwo. Umugambi wacu n'uwo twakoze ubwenge nkorano bufasha kumenya indwara y'igiterwa, ushoboye gukotora ibabi ry'igiterwa. Twawuhaye izina witwa Hyphentech. Murashobora no gusanga kuri internet kuri yitwa agri.hyphentech.tech, murashobora gukoresha namwe mukagira test mukaraba yuko mushobora gukora indwara. Murakoze. Ahora nkanzobora kubabwira bamunara y'amara nanjye nkagenda kugira ngo baruka kumenya hamwe ufise umugambi wo guhindura amavuta ava mu giterwa cy'ikirayi. Baragiwe n'amahirwe mu miryango baragiwe n'amahirwe mu ijana twarimo muri piriwi, barabaye muri ishuri ba mbere. Navuga ibisigaye ngira ngo baka twamenya tuganira. Murakoze.
wanje nitwa Nibogora Alice. Umugambi wanje nkora amakaro n'amapave mu maparasitike nsanganije n'umusenyi. Intara ni Karusi, komine ni Shombo, usanzwe nkorera mu kirya kigo ca kaminuza iheruka gutangura mu Shombo muri Seforo Rusi. Salut à tout le monde. Et moi, je m'appelle Jules Dobi. Je suis de Moringa. Mon projet était la fabrication d'une pompe à eau, mais non électrique. Donc, je travaille avec les agriculteurs qui veulent irriguer leurs champs. Merci. Umeze neza kandi n'abasabye kuza turakomera amashyi umwe ubu naho tubereke iryo shirahamwe ego mu ncamake iryo ari ryo kugira ngo murimenye hajya nabivuze mu ncamake hanyuma tuzokorane muzozane n'abandi dukorane muzi ibyo turimo ibyo ari byo duhere ku mbono yacu icyo bita vision. Donc notre vision, un pays viable où chaque citoyen est un acteur du changement axé sur le développement et inclusif en mobilisant chaque citoyen comme acteur du changement afin de le faire atteindre le succès du pays émergent en émergence et en développement. Ni ukuvuga ibyo dutegerezwa kurangura nuko iterambere rirama atawukumiriwe kuva ku wize byinshi n'uwize bikeyi kuko umwe wese arafite uruhare ashobora kumara. Igikenewe ni ukumufasha mu bushobozi bwiwe ahagera umuntu akabitondesha neza bikabyara umusaruro. Quels sont les objectifs de notre association? Nous sommes déterminés à contribuer aux efforts du gouvernement du Burundi en matière de développement durable. Dans les généralités, nous sommes soucieux de contribuer à la promotion des secteurs. Kuko turiko turavuga education et santé nibaza ko abantu benshi muca mwumva kuko ivyo nivyo bisata ahanini bikuru kuko education haba umusirikare ategerezwa kuzogira abo umuntu azoja kunyonga indege abo umudandaza haba abantu bari mu bya telecommunication haba abantu bazoja kugira kiretse ko hari abantu twibagiye abantu bakora bari abantu bacu bari hariya mu by'uburimyi tuca tubibagira kubera bivugira ikirundi ukamengo nabo ishure ryabo ntiroba mugabo navyo nyene dushaka yuko tuza turabafasha kugira ngo Steve arabizi muri hangiro twagize twarashizemo ko tuzoza turakaririza ubumenyi bajya barimyi bo ku mituma mbere tukanabagwiza mwajya ama cooperative yabo tukaza turabasanga hariya ku kivi tubigisha kugira ngo bamenye iby'uburimyi n'ubworozi bashobore no kumenya mbere no kuvyivurira tugakontribua kugira ngo habe n'inyigisho canke ibitabo bishobora kubafasha mu Kirundi nabo nyene kuko uko biriko birakorwa nibaza yuko hari abadashikirwa kugira ngo baronse ubumenyi bukwiriye. Hanyuma harimo ibijanye n'ibidukikije ico ngira ngo murakizi ko ari ikintu tutosiga inyuma kuko tugiye mu iterambere tudakingira ibidukikije ngira ngo tuzoba turiko turubaka ibizosambuka mu myaka izoza. Ego harimo ivyo umubano mwiza imico ituma abantu wese mu mibereho yiwe uko Imana yamuremye mu cubahiro cyo Imana yamuhaye yubahwa akubahirizwa. Murabibona ko nous sommes guidés par la solidarité et l'esprit de servir pour la construction. Tugakorera hamwe mu runani kugira ngo ya migambi tuyirangure. Aho rero hari abo twamye tubiganira kare tudafashije kugira ngo nabari abantu bari hasi bose tudugane nabo les communautés locales nabo bagira uruhara mw'iryo terambere navyo nyene nibaza ko byo hava bitugora navyo tuzovyitwararika kugira ngo tubafashe. Ngaha murabona haro n'abaserukiye
barimye birimiza hariya ku mitumba cyangwa amakoperative hariya mu misozi barimo ngaha. Imana ibahezagire nabo nyene bisange, twebwe ntawe ukumiriwe. Donc l'union fait la force et chaque citoyen doit porter son coup de main au développement de la nation. Ubugirigiri bugira babiri, abari hamwe bagira Imana, Imana ikabafasha maze nabo bakubaka ibirama. C'est grâce à cette vision, cette mission et ces objectifs que nous vous présentons de quoi il s'agit de notre association. Le développement durable propose une vision intégrée du projet, combinant les dimensions économiques, sociales et environnementales. Pour que cette vision devienne réalité, certaines valeurs humaines jouent un rôle fondamental. Iki kintu cha mavaleur c'imico yacu ni ikintu gihambaye cyane twashimikiye ko turiko turiyumvira gushira hirishira hamwe. Nico gituma nagira nce ndababarira angrande ndaza kubabarira en général les grandes valeurs de notre société twashize inyuma bituma twibagira iyo tuja. Mwabibonye kuri emblème yacu kuri ya kimenyetso kigize, mwabonye ikintu bita cohésion. La cohésion donc favorise l'unité et la solidarité. Tuvuze cohésion, ni cohésion no kuvuga si bwa bumwe turirimba twebwe muri IPDD, ntituzoririmba bwa bumwe abandi baririmba ubumwe bwacu buzoba buhagaze kuri kubahutu kubatutsi kubatwa, ariko dukeneye bwa bumwe butuma umuntu wese uko Imana yamuhezagije. Murabona ko ngaha turi kumwe, hariho abagendana ubumuga, harimo abatavuga, turafisemwo abaragi kandi nabo barashoboye, turafisemwo abatabona, turafisemwo eka ngira ngo yo mubonye mwishu ariko araririmba uringa urinde kugira ngo dushobore kuba umuntu wifuza kuba mu yandi majambo, umuntu w'agaciro, umuntu w'indotozi wawe. Woba uri ni ikihe kintu kibo kiragufata, ni ikihe kintu coba kibo kirakubuza, cyane ni ikihe kintu kikurimo coshobora kugutuma ushobora kuba uwo wifuza kuba ubuzima bw'iwawe. Aha rero simeza ngo ngoce ndababaza ngo ikibazo ngo munyishure umwe wese ashobore kuja mu ntimatima y'umutima wiwe kugira ngo yiyumvire ni ikihe kintu kirimo kiramfata, ibifashe ibindi ko nibihe, canke ikintu kindimwo gishobora gutuma shobora gutera intambwe nja ku yindi ni ikihe. Nivyo rero tugomba turabe, niwamara kwishura iki kibazo iri muri wewe, ibikurikira bizoca biza kukorohera. Next. Rero, quelle est la première compétence essentielle juste pour commencer, pour lancer ton premier business? Ikinogoma babwire mes personnes, tu dois savoir où va ton argent. Apprends à gérer un budget, évaluer tes coûts et prévoir tes revenus. Nama mwumva abantu tuguma duhura n'ikibazo gitandukanye, jewe nanje no kwihama amanota nyene ukebuke. Mugabo mwumve yuko il faut quand même se vendre avant de vendre une chose, un produit cyanye ibiki n'ibiki. Umuntu adandaza amavoka, je ndashobora kuja gushorera umuntu ivoka kubera ndamuzi atari uko riryoshe, ari kubera gusa ngize iki uyo muntu ndamuzi hama aheza nkagira iki hamu. Rero biradusaba rero yuko dukiritiva la capacité de quoi, de savoir communiquer, savoir convaincre, uburyo ushobora kwatira le public cible juste pour ushobore gushikana ibintu vyiwawe kurundi rugero utari wigize iki utari witeze. Rero biradusaba yuko avant de nous lancer nos premiers business, il faut quand même apprendre le marketing et la vente. Next. Troisième compétence, c'est la résolution des problèmes.
iki kintu imuyinga j'ai organisé une formation de 3 jours là où je dis aux participants les 10 endroits où l'argent se cache. Ahantu amafaranga yinyegeje, ahantu dushobora gukura iki amafaranga bajya abantu guma wumva ngo je ngo nta mafaranga afise. J'ai dévoilé les secrets, donc les 10 endroits où l'argent se cache. Et parmi ces 10 endroits, j'ai insisté sur les problèmes. Donc l'argent se cache dans les problèmes, mes chers amis. Il suffit de chercher comment résoudre icyo kibazo cy'uwo muntu, kuko memero wanjye ujya muntu asega avuga ati ni mu magafaranga. Il suffit yuko urondera ingene utorera inyishu ikibazo ciwe, amafaranga aba yagize iki aba yatoye aragira iki arayaguha. Nimba hageze yarashise amaguru wi arimo arasaba amafaranga, wumve yuko uko bigenda kose akeneye kwideplace, wewe ukaba ushobora kuresudura icyo kibazo ciwe ko uwo mudeplace amafaranga yasetse, nubwo nawe hoba harimo amafaranga yiwawe wamuhaye arayaguha. Il suffit de chercher comment résoudre les problèmes de quelqu'un juste pour avoir quoi? Avoir de l'argent. Voilà par exemple ces gens-là. Donc vous pouvez avoir innovateur. Murumva tumenyereye ibitunguru tubikatagura, mais ujya abikora muki abikoramo ifu. Murumva yuko kujya kumutwara dufata igitunguru kikabora, wewe acabikora mifu ugasanga ntibikibora nkuko tubyiteze, bikaresista usanga ibintu biragenze neza. Le type là a fabrica yatoye duze twebwe turabarimu. Je ndima a 3 hectares. Maze kurima a 3 hectares uza gusanga ingwara inza kuyibona nyene byamaze gufa. Mugabo hamaze kuba logiciel ishobora kunyereka iba video nyene nkacamenya ingwara igwaye. Icyanza no kugura umuti uhwanye n'ingwara na giziki nabonye. Hariho n'umutipe akora amapompe agira iki donc motopompe zikoreshwa amazi. Tumenyereye izindi zikoreshwa n'iki nk'ibitoro, mugabo we zikoreshwa amazi. Murumva rero nkatwebwe tuba tugize iki tuba tworohewe cyane ko twara dukoresha ibitoro ngo dukoresha amazi ngo bigira iki cyo bipasa neza. Rero il suffit de chercher comment utorera inyishu ikibazo runaka ahana hariya, urebe yuko agafaranga atagira iki katinjira. Next. Le quatrième compétence, c'est la gestion du temps et des priorités. Mu bisanzwe tubwiza kumenya yuko umwanya wacu abakuze bari amazi abongereza baravuga ati le temps et l'argent. Time is money, mes chers amis. Rero iyo time kugira dushobore kuyijera, il faut que nous planifions quoi? Nous planifions nos priorités. Rero tugiye muri priorité hari ikigwa bita management des ressources humaines, niho baca batubwira ico bita la matrice des priorités. Aho umuntu ashobora kuvuga ati iki abantu bizi biharuro bakoresha ico bita ma abscisse et coordonnées. Donc ukagira rero ugatanga amanota ugahuza ama abscisse n'amakorodone ukavuga ati iki ndagihaye amanota ya naya iki naho ndagihaye amanota ya naya ku buryo ushobora kubona ce qui est important et urgent. Rero umaze kubona yuko igisumvye amanota yani ugacumenya ati iki mu byo ntegereza gukora ubwa mbere icyo gitegereza kubanza atashindi bikuriki, ugaca rero uvuga ati iki gifise amanota 80. Umaze kugira amanota 80 haba hasigaye yuko uvuga ati beka ibindi bisangaye bise 90 bise 20 bisangaye. Niho rero ucuheza ukabona les activités à réaliser par toi-même. Ibikorwa bishobora gukorwa nawe wenyene cyane, ugacubona ibikorwa uza gutanga nimba ari umusipleya wawe aza gutanga abikore, ukavuga ati iki rero ko jewe mbona les tâches principales ziwanje ari izi, je vais déléguer l'autre juste pour travailler hariya. Guhanahana ibikorwa juste kugira akazi kagira iki akazi kagende neza. Rero il suffit
yuko tumenya ingene umwanya wacu tuwukoresha. Tumaze kumenya ingene dukoresha umwanya, ibindi byose bizogira iki bizokurikira. La cinquième compétence, c'est la résistance émotionnelle. Alors, je veux quand même revenir sur les entrepreneurs. Alors, entrepreneurs, étant comme moi, turahura n'ibisanga byinshi, turahura n'ibintu byinshi by'ukuri bitandukanye, aho uza gusanga nyene byatugoye bikanka, ugasanga tuguma tuduga tumanuka, tugahura n'ibi na biriya amadute. Hariho abantu bemera Imana bobo baca batangura kurondera des prophéties de Dieu, yuko kugira ngo Imana ibanze ihishure ko yema ico gikorwa arico twatorewe. Ugasanga nyine turimo turavyi canke tukaja kuzingurura Bibiliya kugira turabe ico Imana ikivugako. Ugakenera gusanga tuza kuguma duturuna autour de ça, dureporta les choses nzoba ndabikora, ico bita la procrastination. Ico rero ni kimwe mu umugera w'aba-entrepreneur gushobora gutuma umuntu adashobora gushika kwihangiro ry'iwe kumva y'iki ya résistance émotionnelle. En fait, être capable de rebondir et de garder le cap, vraiment c'est essentiel pour réussir à long terme. Aho rero ndimo ndabwira si tous les entrepreneurs, hariho abantu bashobora kwibaza yuko abantu benshi badashobora, oui, tout le monde dushobora kuba aba entrepreneur, mugabo mwumve yuko twese ndaturaba. Uburyo turahura n'ibintu bitandukanye, uba utari umu entrepreneur urahura n'ibintu bitandukanye ku rugero rw'uko wiyumvira ico wokora kugira ikivemo bikanka bikaza kurangira nyene bigiziki bigoranye. Ico gituma rero turabwirizwa kugira umutima ukomeye kugira ngo dushobore guhura n'ivyo bibazo n'ivyo bintu bitandukanye, gutyo tumaze kugira umutima ukomeye duheze tubigire iki, tuze tubivyaze umusaruro. Rero plus tu apprends, plus tu sais, et plus tu es capable de créer la richesse. Ahanye changaruka kuri cya kindi nkunda kubwira abantu, ati abantu benshi barakunda kumbwira ati Monsieur Steve, ndafise amafaranga mugabo nta mugambi mbona nokora, canke ndafise amahera mugabo simbona ico nokora. Ndagomba ndabwira ikibazo gihari, c'est une question d'apprendre, ukwiga, ukuja mu makonferanse, ukuja mu ibi na biriya, ico kintu cyonyine kizotuma amafaranga yawe uronka ico yakoresha, canke projet yiwawe uronka amafaranga ugira iki uyakoresha. Rero uburyo wiga uronka ubumenyi, umaze kuronka ubumenyi ucuheza ukaba capable, ucugira ubushobozi budasanzwe bwo kugira iki bwo créer la richesse. Donc la richesse, notez bien, la richesse qui n'augmente tous les jours, qui n'augmente pas tous les jours, diminue tous les jours. C'est le même principe. Tout savoir qui n'augmente tous les jours, diminue tous les jours. Uko byogenda kose, amafaranga yiwawe atiyongera ku munsi ahera ku munsi, kandi n'ubumenyi bw'iwawe abantu muciga mwumve yuko ubumenyi bw'iwawe butiyongera ku munsi buzoguma bugabanuka ku munsi. Muca muvyibuka yuko tukiri kw'ishure muri za kaminuza canke za hehe, ubu undi umaze umwaka umwe muhira uriyumvira ati mbega je narize, mbega cyo cyasigaye mu mutwe n'igiki. Ariko je kugira ivyo bintu ndabigarde, naciye ngura bibliothèque électronique sur 25 €. Bibliothèque électronique y'ibitabo byose qui parle sur les affaires. Donc jewe nk'ubu nta gitabo na kimwe kivuga ibintu bya affaires, kivuga ibintu by'ama comptabilité, ibintu by'ama ntafise. Nk'ubu ndageze ku bitabo bisho n'ibihumbi 3. Mugabo oui, je ndafise ibitabo bisho n'ibihumbi 3 gusa. Ce sont des livres électroniques, même si ndafise n'utundi livres physiques, juste pour garder quoi? Pour garder le savoir. Kugira ngo umenye ndihe umenye ku murongo. Ico bituma rero abantu benshi ikintu gikunda kubatera ikibazo siki
Donc tout savoir qui augmente tous les jours diminue tous les jours. Next. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Trabalhador é do baixo mês de possibilidade. Vamos